Kaze mu makuru twabateguriye kuri uyu wandwi Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2026 amakuru mwateguriwe na BMBC TV agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahamagarira abarundi baba mu mahanga gukerebukira ibisata by'iterambere byashizwe imbere na leta y'u Burundi. Abenegihugu bo muri zone Gwabiriro muri komine ya Ngozi basaba imbuto z'umuceri zirinda ingwara kwera ingwara yateye imirima y'imiceri. Mu makuru yo mu makungu turabashikiriza inkuru ivugwa kuri Patrice Talon yahora arongoye igihugu ca Benin ariko kandi akaba yatowe kuba umukuru w'urwego rushasha rw'inama nkenguzamateka. Nayo mu Buganda haravugwa inkuru y'abasirikare bo mu Buganda bazoja muri Gaza mu gikorwa cyo kugarukana amahoro. Turaza kubashikiriza kandi amakuru avugwa ku bidukikije, ubutunzi buri mu kiyaga Tanganyika bufitiye igihugu cy'u Burundi. Mukanya idonido ryano makuru. Tuyatangurire ku barundi baba canke bakorera mu mahanga basanzwe bafise imigambi y'iterambere barangurira mu gihugu, aho basabwa gukora nk'abaserukira uburundi mu mahanga barimwo no kugwiza imigambi y'iterambere mu gihugu c'amavukiro. Ako kamo abo barundi bagatewe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kiyago yagiranye nabo ku wa gatatu igenekerezo rya gatanu ku Kirimba Ikiriri. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Karine Ingabire. Ico kiganiro caranzwe no kumena inda ku rukumu ariko cubaka. Aba diaspora bararonse akaje ko gushikiriza imyitwarariko yabo ku ntambamyi zitandukanye ziba hanze mu gushinga imitahe mu gihugu c'amavukiro. Barayazi kandi n'umukuru w'igihugu kuvyokorwa kugira ngo abarundi bakorera mu mahanga bagire uruhara rwisumbuye mu guteza imbere igihugu cabibarutse. Iyo nama yabaye kandi akaje ko guhanahana ivyiyumviro n'uburambe mu ntumbero yo kuzana akarusho mu bisata bitandukanye aba diaspora bashiramo imitahe guterera mu kuryohora irangurwa ry'imirimo rusangi hatibagiwe ivyokorwa mu gukomeza ubusangira kivi hagati ya leta n'abikorera utwabo. Abarundi baba canke bakorera mu mahanga barashimye imigambi itari mike leta iriko irashira mu ngiro hamwe n'ingingo zitari nke zo korohereza abanyamitahe harimwo aba diaspora. Mu vyifuzo bashikirije harimwo ivyuko hokwiragizwa hagati mu gihugu ibituro vyo kurahura ko umucanwa w'imiduga ikoresha umuyaga nkuba kugira ngo abazikoresha bawuronke bitagoranye. Barasavye kandi ko hoshigwaho urwego rumwe rwakira kandi rugaherekeza abagwizatunga mu migambi yabo. Bongera basaba ko ivyerekeye imanza ziraba abagwizatunga vyoringaniza mu buryo budaca intege abagwizatunga na cane cane biciye mu guteba kw'imanza. Hari kandi n'abasavye ko abagwizatunga bafunzwe botezurirwa kugira ngo basubire ku kivi na cane cane mu gihe ivyaha baba barakoze vyoshobora gusubirizwa n'ihadabu. President Ndayishimiye yarashimiye aba diaspora ku ruhara rwabo mu iterambere ry'igihugu c'amavukiro, yarabahumurije ku myitwarariko bamushikirije harimo no kwihweza amadosiye y'abagwizatunga bari mu mvuto kugira ngo abo bishoboka batezurirwe babandanye imirimo yo guteza imbere igihugu. Yabahamagariye kugwiza no kwagura imigambi y'iterambere barangurira mu gihugu, acagira ko abasaba gukerebuka mu gushira imitahe mu bisata bikuru leta ishimikira ko mu ntumbero yo gushira mu ngiro imbona kazoza y'u Burundi nk'igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060. Ivyo navyo biri mu gisata c'ubutare c'ingenzi uburimwi n'urudandazwa rw'amavoka n'ibindi. Muri zone Gwabiriro ya komine Ngozi abarimyi ngo barahanzwe n'ingwara yateye umuceri bagasaba kuronswa imbuto zirinda iyo ngwara hamwe no kuronswa ifumbire ku gihe. Iyo ni imwe mu myitwarariko myinshi yashikirijwe na buramatari w'intara ya Butanyerera. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Alvin Amanda. Abarimyi bashoye umwimbu w'ikawa mu mwaka uheze ariko gushika uyu munsi batararonswa agahembo. Iyo zone kandi musitanteri wa komine Ngozi yamenyeshe ko ifise ikibazo c'inyubakwa zidakwiye, kutagira umuyaga nkuba n'amazi, bikaba bibangamiye ishure ry'uburaro riri muri iyo zone.
akamenyesha ko bariko bakorana n'abafatanyabikorwa kugira ngo izo ngorane zitorerwe inyishu. Buramatari w'intara ya Butanyerera akaba yasavye abenegihugu kwirinda urudandazwa rwo mu kinywabi, aho yagabishije abafise agatima ko kujabukana umwimbu mu Rwanda kuvavanura n'iyo ngendo mu kubahiriza amategeko y'igihugu. Akaba yabimenyesheje mu gihe ayo mazone yose yagendeye ari ku rubibe rw'Uburundi n'u Rwanda. Mwomenya ko urwo rugendo Buramatari w'intara Butanyerera yagize ruzobandaniriza no mu yandi mazone. Tugumane na Arvin Amanda muri Ngozi, aho hagiye kubakwa ikibanza ciratiro no kwakira ingenzi ku mutumba wa Shango muri komine Ngozi mu ntara ya Butanyerera. Uwo numwe mu migambi yashikirijwe na musitanteri wa komine Ngozi Dominique Ndikuriyo mu nama yagiranye n'abarongoye amabanki amahinguriro hari kuri uyu wa kane igenekerezo rya 6 Myandagaro uyu mwaka turimo. Ni mumukurikire. Muri iyo nama musitanteri wa komine Ngozi yagiranye n'abarongoye amabanki microfinance amahinguriro ndetse n'amashirahamwe y'ubwishingizi yabashikirije imigambi mikuru igiye kurangurwa muri komine, aho yashikirije umugambi wo kubaka ikibanza ciratiro ku mutumba wa Shango uri kwibarabara rija Igitega. Musitanteri wa komine Ngozi amenyesha ko ico kibanza kizokubakwa imico ibiri. Uwa mbere hakazubakwa ikibanza ciratiro kizoba kirimwo ivyibutso incungu y'Uburundi, incungu ya demokarasi, ubumwe bw'abarundi, Mwezi Gisabo, Ntare Rugamba na Ntare Rushatsi, ndetse bakazohashira icibutso ca Inarunyonga na Bihome. Muri ivyo vyibutso ikibanza kimwe kimwe kikazoba cigenga ku buryo uri ku cibutso kimwe utabona ikindi cibutso. Umuce wa kabiri ukazoba ugizwe n'inzu z'uburaro, ubunywero, ikibanza cyo kwinonora imitsi ndetse n'ikibanza abana bazokiniramwo. Akamenyesha ko ico gikorwa bipfuza ko coba casozerewe hagati y'imyaka 2 canke 3. Yagiriye ko yibutsa abo barongoye amabanki microfinance amahinguriro n'amashirahamwe y'ubwishingizi kari abafatanyabikorwa bashobora guterera ibikorwa canke uburyo, kuko vyose ari ugukorera hamwe kugira komine ibe nziza. Mwomenya ko haruhande y'uwo mugambi ko hari n'indi migambi yabashikirije ko gusozera inyubako ya komine, ukubaka ikibuga c'umupira w'amaguru cyo kumuremera, ukubaka isoko ya kijambere muri quartier Kanyami. Anamenyesha ko hagiye gushigwa imbonesha kure mu bibanza bitandukanye ku mabarabara kugira abafise ivyo bamenyekanisha bazoronka babicisha, ndetse n'umugambi wo kugira ibituro kugira haboneke ibibanza bisharizwamwo amapikipiki n'imiduga bikoreshwa umuyaga nkuba. Mwomenya ko haruhande y'iyo migambi hari n'iyindi musitanteri yashikirije ku munsi wahariwe amakomine. Tuvi Ngozi tuje Igitega, aho abadandariza mu isoko nkuru ya Gitega no mu makartier y'igisagara ca Gitega bariko barijukira kuriha ubwishingizi bw'impanuka y'umuriro. Ati naho ibitigiri bikiri bito vy'abitura ubwo bwishingizi, bene amazu y'ubwishingizi bahanura abadandaza kuriha ubwishingizi kuko bituma bashumbushwa iyo habaye impanuka. Nayo abadandaza bagasaba amazu y'ubwishingizi kunyaruka gushumbusha ababa babituye mu gihe bahuye n'izo mpanuka. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jean Dodier Nkunzimana. Korera mu isoko nkuru ya Gitega no mu makartier y'igisagara ca Gitega ngo bariko barijukira kuriha ubwishingizi ku mpanuka y'umuriro hasirase incendie mu rurimi rw'igifaransa, nkuko vyemezwa na bamwe mu bakorera mu mazu y'ubwishingizi ari mu gisagara ca Gitega. Umwe muri abo Marisasi Donavine harongoye ishami ry'ubwishingizi Bike mu ntara ya Gitega aremeza ko ngo naho igitigiri kikiri gito haboneka abadandaza bamwe bariha ubwishingizi bw'impanuka y'umuriro ugeranije no mu mezi aheze. Kukijanye kandi n'ubwishingizi y'impanuka y'umuriro yaraha Jeremy harongoye ishami ry'Ibanki Bankobu Igitega, ibanki nawe nyene idandaza ubwishingizi, abona ko igitigiri c'abadandaza bitabira kuri assurance ikiriho ariko kikiri gito. Impanuro atanga ahanura abadandaza kuri ubwishingizi ngo kuko bituma umudandaza akora atekanye, narirya ubwishingizi ku mpanuka y'umuriro aribwo buzimbutse ugereranije n'ubundi. Ku ruhande rw'abadandaza
abakorera mw'isoko nkuru ya Gitega baremeza ko kuriha ubwishingizi bw'impanuka y'umuriro ari ngirakamaro ariko bagasaba bene amazu y'ubwishingizi kunyarukiriza uwubituye mu gihe yagize impanuka y'umuriro mu kumushumbusha hakiri kare kugira ngo abandanye adandaza atekanye. Turacari kumwe na Jean Dodier Nkunzimana aha tubwira mu gisagara ca Gitega hari ibibanza bibiri ushobora kuvomamwo umuvuduko wa internet wifi ku buntu hamwe ikibanza kimwe kikaba kiri aha hubatswe icibutso c'ingoma ikindi kikaba kiri muri quartier Nyabiharage. Abene gihugu n'indongozi mu ntara ya Gitega bishimira ivyo bibanza bavuga ko ari intererano ihambaye mu iterambere. Mu gisagara ca Gitega hari ibibanza bibiri ushobora kuvomamwo umuvuduko wa internet wifi ku buntu, interano ihambaye mu iterambere ry'igihugu mu korohereza ingenzi zigendera igisagara ca Gitega, korohereza urwaruka rwiga za kaminuza n'abakora ubucukuzi ku mbuga ngurukana bumenyi, gufasha abadandaza kugurira ibidandazwa vyabo no kudandariza ibidandazwa ku mbuga ngurukana bumenyi, eka no gufasha bene gihugu bashobora kuhateramira. Ikibanza ca mbere ushobora kuvomamwo umuvuduko wa internet wifi ku buntu ni ikibanza cubatswemwo icibutso c'ingoma cubatse hagati mu gisagara ca Gitega. Uko cubatswe hejuru ubona ishusho y'ingoma yakaka ko amatara amasaha y'ijoro, hasi naho hari ibibanza byo kwicaramwo bizungurutse impande zine z'ico kibanza, ugashobora kandi no kurahura umuriro wa telefone. Uravye ku nkikuro y'ahari ico kibanza hari amashugwe n'ibikono byo gushiramwo imicafu, hasi naho hateye amabuye meza, biboneka ko harangwa isuku ari heza, hakaba hari n'abajejwe isuku n'umutekano muri ico kibanza. Imisi yose kuva mu gatondo gushika mu masaha y'ijoro hama hari abahicaye baje kuvoma umuvuduko wa internet, abarahura umuriro wa telefone na nyabwonko zabo, abandi nabo baharuhukiye. Ico kibanza twamenyesha ko cubatswe ku ciyumviro c'umuhinga Gateka Saxeperi Tazira Gasape ku buryo bwa komine Gitega. Ikibanza kigira kabiri kiri mu gisagara ca Gitega ushobora kuronkamwo umuvuduko wa internet ku buntu kiri muri quartier Nyabiharage kwibarabara ry'ikaburimbi riva mu gisagara ca Gitega gerekeza mu ntara ya Buhumuza n'intara ya Burunga, imbere y'inzu yakira ingenzi ihoteli Yerusalemu yegukira umuhinga Gateka Saxeperi ari nawe afasha abene gihugu kuronka umuvuduko wa internet wifi ku buntu. Nayo indongozi z'intara ya Gitega baremeza ko ivyo bibanza ushobora kuronkamwo umuvuduko wa internet wifi ku buntu ari intererano ihambaye mu iterambere ry'igihugu, bakamenyesha ko mbere hari n'ibindi bibanza biriko biratunganywa mu ntumbero yo guha ubwiza igisagara ca Gitega. Tuve mu Burundi tubashikane mu makungu aho mu gihugu ca Benin havugwa uwahoze atwara ico gihugu yaraye atowe kugira ngo abe umukuru w'inama nkenguzamateka. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Homar Ndikuriyo. Inyuma yo kurangiza manda ziwe zibiri, Patrice Taro yaraye atowe ngo arongore inama nkenguzamateka inyuma y'amezi abiri gusa avuye kuyobora igihugu ca Benin. Uwahoze ari perezida wa Benin ntiyavuye muri politike namba kuko abandanirije mu gisata gikomeye mu gihugu. Inama nkenguzamateka nibwo bwa mbere ibayeho muri ico gihugu, n'ibintu bidasanzwe kuko inama nkenguzamateka ubwayo ari kindi gisata gishasha catangujwe n'isubirwamwo y'ibwirizwa shingiro rya Benin mu 2025. Taro yari umwe mu bantu bari bashigikiye ihindurwa y'ibwirizwa shingiro ryashizeho inama nkenguzamateka, hanyuma ubu akaba ari nawe ariyoboye. Itegeko rishiraho inama nkenguzamateka akaba ryabayeho mu mwaka wa 2025 aho ibwirizwa shingiro ryahindurwa igico gihugu. Ico gihugu kikaba cari gifise inama nshingamateka gusa. Abakenguzamateka ba mbere bashizwe muri ayo mabanga ku mugaragaro muri Mukakaro 2026 aho abakenguzamateka 25 bashizwe mu mirimo kuwa 30 Mukakaro uyu mwaka. Kuri uyo gatandatu Myandagaro 2026 Patrice Taro yatorewe kuyobora inama nkenguzamateka mu gihe Benin itanguye uburyo bushasha bwo kugira inama nshingamateka na nkenguzamateka. Taro yahoze atwara Benin kuva muri 2016 gushika mu 2026, azomara imyaka 5 ku buyobozi bw'inama nkenguzamateka.
kuba yavuye ku butegetsi akaja kuyobora inama nkenguzamateka bituma asubira kugira uruhara rukomeye mu buzima bwa politike n'ubw'igihugu. Iyi nama nkenguzamateka ni iya mbere mu mateka ya Benin kandi yashinzwe mu rwego rw'amahinduka y'ibwirizwa shingiro ry'ico gihugu yatumye igihugu kigira uburyo bw'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Patrice Taro rero asubiye mu kigo ca politike nk'umuyobozi w'ishami rishasha ry'inama nkenguzamateka ya Benin. Nayo mu gihugu ca Uganda haravugwa inkuru y'abasirikare bashobora kurungikwa muri Gaza mu mugwi mpuzamakungu wo kugarukana amahoro n'umutekano. Nayo nyene ni inkuru dushikirizwa na Homa Ndikuriyo. 2026 inama nshingamateka ya Uganda yemeje ko igihugu gishobora kurungika abasirikare muri Gaza mu rwego rw'umugwi mpuzamakungu utegekanijwe gufasha kugarukana umutekano muri ako karere. Umushikiranganje w'ingabo Kiryowa Kiwanuka yabwiye abashingamateka ko Perezida Donald Trump yari yarasavye Yoweri Kaguta Museveni ko Uganda yotanga abasirikare muri uwo mugambi bise International Stabilization Force. Uganda ntigiye muri Gaza gutangura intambara nshasha. Umugambi wavuzwe ni uwo gushiraho ingabo mpuzamakungu zizofasha gucungera umutekano mu bice bitagenzurwa na Israel mu gihe hoshigwa mu ngiro umugambi wo guhagarika intambara. Uwo mugambi urimwo kandi kongereza imfashanyo, gushiraho ubuyobozi bw'abanyapalestina b'abatekinisiye, kwaka Hamas ibirwanisho no gukura ingabo za Israel muri Gaza. Uganda si igihugu gishasha mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu. Igisirikare caco caragize uruhara mu bikorwa mpuzamakungu muri Somalia, Sudani y'Epfo no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abategetsi ba Uganda bavuga ko ubwo burambe ari kimwe mu bituma igihugu gishobora gutanga abasirikare muri uwo mugambi wa Gaza. Bamwe mu bashingamateka ba Uganda barabajije nimba abasirikare b'igihugu bazoba bagiye gucungera amahoro canke bashobora gusanga bari hagati y'impande zikiri mu ntambara. Umushikiranganje w'ingabo yavuze ko hazotegurwa amasezerano yihariye azosigura amategeko n'uburyo abasirikare ba Uganda bazokorera muri Gaza. Ku ruhande rwa Uganda, uruhara muri Gaza rushobora gutuma igihugu kirushiriza kugira ijwi mu bibazo mpuzamakungu cane cane mu bijanye n'umutekano n'amahoro. Rishobora kandi gutanga ubundi burambe ku gisirikare. Irigenda ry'abasirikare ba Uganda muri Gaza bishobora gutanga kandi ubundi burambe ku gisirikare ca Uganda mu bikorwa mpuzamakungu vyo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu bitandukanye. Ariko hari n'ingaruka za diplomasi. Uganda ni igihugu gifise imigenderanire n'ibihugu bitandukanye vyo mu karere kandi bamwe mu bashingamateka baramaze kwibaza nimba uruhara muri Gaza rutoshobora gutera ibibazo vya politike. Iyo uwo mugambi ushirwa mu ngiro neza, Gaza yoshobora kuronka umutekano mwinshi, imfashanyo zigashikira abanyagihugu neza, ndetse n'ibikorwa vyo gusubira kubaka bigatangura. Kuri Israel, intumbero nyamukuru ni kugira Gaza idasubira kuba ikibanza co gutegurirwamwo ibitero. Ingabo mpuzamakungu zoshobora gufasha mu gucungera umutekano mu gihe Israel igenda ikura abasirikare bayo mu bice bitegekanijwe. Kuva ubu Ubuganda bubaye kimwe mu bihugu vya Afrika vyemejwe ku mugaragaro ko vyiteguye kugira uruhara mu mugambi mpuzamakungu wo muri Gaza. Ariko ikibazo gikomeye kiracariho. Abasirikare ba Uganda bazoshobora gute gucungera amahoro hagati ya Israel n'abanyapalestina mu gihe ikibazo co kwaka ibigwanisho Hamas no gukura ingabo za Israel muri Gaza kigifise ingorane? Ni inkuru tuzobandanya tubatohoreza kuri BMBC TV. Turangiriza amakuru yacu mu bidukikije, aho tuzoza turabashikiriza amakuru aranga igihugu cy'u Burundi mu mugambi twise Mutima wa Afrika, aho tugaruka ku biranga Burundi haba mu vyerekeye ibidukikije, ingenzi, akaranga, imico kama n'akahise. Uyu munsi tubayagira ivyerekeye ikiyaga ca Tanganyika, bumwe mu butunzi kama buhambaye Uburundi bufise. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Aline Kwizerimana.
Tanganyika ni ikiyaga cyo mu karere k'ibiyaga binini vya Afurika. Kikaba kimwe mu biyaga bifise amazi meza kandi binini muri Afurika no kw'isi. Nico kiyaga kigira kabiri kw'isi mu bwina, inyuma y'ikiyaga ca Baikal kiri mu Burusiya. Gifise uburinganire bw'irometero kwadarato 32,900. Ni ukuvuga ko buruta gato uburinganire bw'Uburundi bwose. Ico kiyaga gisangiwe n'ibihugu bine, arivyo igihugu gihanira intwaro rusangi ya Kongo, Tanzania, Uburundi na Zambia. Gifise uburebure bw'irometero 677 n'ubwina bw'imetero 1,471. Ku nkombe y'ubuseruko hari ibihugu vya Tanzania n'Uburundi, hakaba n'igihugu gihanira intwaro rusangi ya Kongo mu burengero na Zambia mu buramanuko. Ku bice 45%, Tanzania niyo ifise uruhara runini ku buringanire bwa Tanganyika, igakurikirwa n'igihugu gihanira intwaro rusangi ya Kongo ku bice 45%. Uburundi bufise hagati y'ibice 7 n'ibice 8 mu gihe Zambia nayo ifise ibice 6%. Ikiyaga ca Tanganyika kigaburirwa n'akarere gafise uburinganire bw'irometero kwadarato 250. Inzuzi nkuru ziri muri ako karere zigaburirwa na Tanganyika ni Maragarazi rugabura Tanzania n'Uburundi, Rusizi rukomoka mu kiyaga ca Kivu. Yamara hari amajana menshi y'inzuzi zigereranye na ntonto zisuka muri Tanganyika ziturutse mu misozi ihanamiye ico kiyaga ku mpande zaco zose. Hari kandi n'uruzi Rukuga ari narwo rwonyene rudaha amazi muri Tanganyika rukisuka mu ruzi Kongo rw'igihugu gihanira intwaro rusangi ya Kongo. Amakuru twabateguriye agarukiye hano. Ndashimiye bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya, shimira namwe bwe mwayakurikiranye, nongera ndabaha ikaze mu makuru yaho ubutaha.